Nitwa Christine Ndayishimiye ivy'ukuri nsanzwe ari je nhagarariye abagwaye n'abavyeyi bose bafise abo bana canke n'abakuze bagwaye iyo ngwara tutazira gakero kuvuga drepanocytose muri bw'igishitsi. Iyo ngwara nivyo irimwo abakuze n'abato, mbere turafise n'abarengeje imyaka 70. Harimo n'uwo dufise akuze arengeje imyaka 70 kandi afise ubugwayi 100% bw'iyo ngwara ya drepanocytose. Hamwe n'abana dufise barengeje imyaka 20-25 n'abandi bari munsi kuva ku mezi 4 gushika kubandanya, nk'uko ubuvuzi bugenda buvyerekana uko igenda umuvyeyi amenya ko uwo mwana ayigwaye. Hama ngiye kwijambo mwabajije ku kibazo, intambamyi zikunda gushika ziri mu buryo bwinshi. Hari intambamyi ziri ku bagwayi ubwabo. Abagwayi ubwabo baratwereka ingene bababara ahantu tudashobora kubagaza, ukumva ariko arakubwira ngo mfasha nkanda ngira gute, ugasanga ntishoboye kumukanda. Aho mukanze naho ugasanga twe tumukanda mu buryo tutamenyereye ko tutavyize ngo tumenye umutsi bagiye gukanda ko mbega ubu babufata gute. Ngo tusanga ivyo byose birakenewe yuko turonka ubumenyi muri iyo mitsi tugenda gukanda ariko arababarako ukuntu yofatwako. Hari igihe tubarira ati mbabara ku mugongo, mu ngingo, eka ahantu hose ugasanga ariko arakwereka ko hababara naho udashobora gushikiraho ngo uronke n'umukanda, niko novyita. Hariho rero no kwihebura gushika kuri abo bene abo bana, kuko cyagomba kubwira ati jeho mvyari yikimeze gutya mu bandi bana, ukabona bamwe ariye bavuga ati compa ikintu cimbugita hafi nufuma niyica nkayikuraho. Bo rero aho uri umuvyeyi ukagira intonto idasanzwe kubera abo bana bafise ukwihebura kudasanzwe. Kuko mu miryango hariho kudatahura iyo ngwara ico arico, haba mu bavyeyi ugasanga bamwe ntibayitahura, haba n'abana nabo ntibabitahura ivyo arivyo. Dusanga rero ku ruhande rw'abavyeyi bamwe bibajije ko ari uburozi, bagaca biguma biruka kwa rumenyi kugira ngo barondere kumenya uwo banoneye umwana uwo ari we, mwebwe yofashwa n'iki. Naco gituma usanga mbere abana benshi no gupfa bariko barapfa, kuko bamwe baguma wirukangana mu bakufasha muri barumenyi, wibaza yuko iyo bagwaye ingwara ishobora gufashwa ari uburozi bwamufasha. Hanyuma ku ruhande nago rw'abavyeyi tugwaje, abavyeyi tugwaje uzosanga dufise amikoro make, kuko twama kwa muganga guteza amaraso, kufasha kugira ngo ubwo bubabare bugabanuke mu bitaro. Hanyuma gace usanga uburyo dufise ntibushobora gutuma budufasha gufasha uwo mwana kwa muganga. Hari no ku kuntu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu utarafata mu maboko iyo ngwara kugira ngo babone ko ari ingwara by'ukuri ishobora gufashwa nk'uko basanzwe bariko bafasha abandi bagendana ingwara ya sida. Gace usanga rero yaba imiti bariko bayigura 100%, kandi gace usanga muri iyo miti abaganga batwandikiye imwe irazimvye, ugasanga rero bariko baragurisha nk'agapaki kamwe karimo tunini 20 canke 10, ugasanga kakagurisha hagati ya 50 na 70. Gace usanga rero uwo muvyeyi azoronka agashahara, akaronka ayo mikoro yo kugura uwo muti nimba karimwe tunini 20, akamenya ko ku kwezi ateza kugura agapake n'inusu, n'igihari afashe muganga mandikiye kinini kimwe kimwe canke hafi ubupake bubiri. Murumva ko ari kibazo ku muvyeyi. Rero no mu terambere ry'ingo ariko ry'igihugu hariko harabonekana mu bukene budasanzwe ku bantu bagwaje iyo ngwara, kuko kuja ku mwimbu no kuvuga ku gikorwa ni gake, atonda hamwe bari mu bitaro, handi aragwaje ari muhira asaba makonji yasubira, no kuvuga ntari karaterera nawe mu iterambere ry'igihugu mu buryo buboneka. Hari ikintu kidutangaje muvuze yuko hari uwo amaze gushikana imyaka 70 afise iyo ndwara. Yoba afise iyo ndwara yari igaragaje canke afise akanenge kayo? Mwabitahuye numvise nahe? Ubwa mbere natwe twavyumva muga twarabitahuye, ariko n'umuntu batevye baramushiriramwo vyavyuma, kuko hari hageze ahantu nawe nyene yavutse abavyeyi kera batabimenye ivyo ari vyo, hamagirirwa ubuntu nk'abaza barasohoka igihugu, bate baramushiriramwo vyavyuma mu kuguru
hanyuma rero bakazaragirirwa ubuntu bwo kuzaragenda boza basubizamo ikindi, hanyuma usanga iyo myaka rero arabaye arayimara. Niko vyamugendeye ko nawe nyene yabaye muri abandi batayimenye bakiri batoyi, aca arononekara amagufa, hanyuma umugabo bamaze koza agashiramwo ico cuma yarashoboye kuba aramara iminsi. Muravuze yuko mwe mu ntambamyi mugira hari ababitura kugira ngo mubakande mutamenye ingene mubigenza, kandi muravuze yuko bisaba mikoro menshi abagwayi. Mbega aho ababitura bamenya gute ko ariyo bagwaye? Barashaka kwipimisha ariho hose hano mu Burundi? Hari amatohoza muragira bamenya bashaka kupima iyo ngwara? Murakoze cane. Amatohoza tumaze kugira nuko twaciye twegera ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, hanyuma baca baraturungika mu gisata kijejwe ingwara bene izo novuga zitandukira muri ubwo buryo mu buryo novuga nkuko sida yandukira, ariko ari ingwara novuga y'akaronda, ibyo bita ngo maladie chronique. Ico gisata rero turakirimo cane, turakorana nabo gose. Niyo tugize ya misi mikuru y'umunsi wahariwe kurwanya ingwara ya drepanocytose usanzwe uhimbazwa tariki 19 z'ukwa gatandatu ku mwaka utashe, baraza bagakorana natwe bakagira ijambo baterereye abagwayi n'abagwaje, kandi bahora cane bavyitaho kuza barapima mu gipimo cyo kumenya ko umuntu ayigendana, mugabo ntibaheze ngo uwo muntu apime amenye yuko urugero yifise kuko rungana, kuko isanzwe inazimvye. Menga narigeze kubaza muri Rakarede mu minsi iheze, barambwiye yuko kicababa 100 mu gupima iyo ngwara kugira bamenye cyukuri uburyo ubwira ayigwaye uko rungana, bakashika igipimo bita erythropoiesis d'hémoglobine. Ico gihe rero bobo baca niho mu minsi iheze niko tubayipima kugira tumenye ko umuntu ayigendana 100%, abo baca bita mu kirimi c'ikiganga homozygote, n'igihe nshobora kuba yigendana 50% heterozygote mu rurimi rw'igishitsi. Hanyuma rero ubu kwa muganga henshi nivyo umwana agwaye wese mu bitaro canke afise inda bambariye yuko babapima bakabarabira yuko yoba yigwaye, ariko kenshi batavyiketse hari igihe batabapima. Hanyuma ikindi ariko barakora ubu nuko kwa muganga nko muri Prince Regent barashizeho icumba c'abagwaye iyo ngwara gusa ya drepanocytose. Hanyuma mu bindi bitaro za Prince Louis Rwagasore na Wakarede barabakira bakabavura, hanyuma no muri prive nayo Van Norman iyo kuri Hope mu Ngagara na nyene bakabakira bakabavura. Mbega biroroha kumenya abafise iyo ndwara mu bice bitandukanye by'igihugu? Ntivyoroha cane kuko nababwiye ko tugwije cane kuwiruka kwa rumenyi. Bo barabona umwana amaso asa n'umuhondo bagacagira ati agwaye foie, iko baca bavuga mu Kirundi, bagacagenda akamuha ya miti yacu y'ikirundi ngo agwaye foie, mu nyuma bacisanga ko mbore bamujurije ivyo batateza kuzuza mu mubiri, kuko unabona ko ijya miti yacu bidapimye neza. Hanyuma kuko tutararonka ibipimo bipima ijya miti y'ikirundi, bacisanga uwo mwana akavugwa ingwara atagwaye, bacisanga banje no gusinzikara. Ntivyoroshe rero kumenya kuko haba mu hagati mu gihugu ntayo bazi, ntituraronka ubushobozi bwo kuyimenyekanisha kiretse abashoboye kuzarumviriza iradiyo rimwe rimwe mu gihe dutanze ibiganiro ku iradiyo canke kuri televiziyo. Aho bari gitigire mufise ubucamaze kubitwa canke amaze kumenyekana ko bayigwaye mu shoba mufise? Eko murakoze. Igitigiri dufise ni c'abagirirwa ubuntu bakaronka amatelefone bita WhatsApp, afise WhatsApp. Abo bonyene dufise nibo bariko baraba 2,200. Hakaba rero n'ibitigiri turiko turagerageza kwegeranya dukoranije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, nitwaheza kuraba abashoboye kwiyandikisha mu kantu twarungitse kugira ngo biyandikishe mu buvuzi aho buri hose mu Burundi. Abo baba baza kubitura hose bivuza nabo bimenya mu mihana, tuca duheza tushiramwe ibitigiri hama ndetse tubimenyekanishe hageze. Hari ikintu mwavuze cyo gukanda. Mbega gukanda turabizi hari imiti usanga bakoresha y'ikirundi cyangwa amazi ashushe. Mbega hari imiti mukoresha bigenewe bimeze gute? Mukoresha amazi gusa ashushe? Hariho abakoresha amazi gusa mu gukanda, hakaba n'ikindi gihe dufata umunyu tukawushira mu mazi
tukagerageza ko ubanza kwibira mu mazi gose, hama tugatora agatambara tugashiramwo tukumviza ko ayo mazi adaturira gose, hama tukaza turashira kuri hahandi umwana agwaye buhoro buhoro. Ivyo navuga nti turakwiye kwigishwa ingene umuntu wese akanda umuntu, no kubera murabona imitsi igize umuntu iratandukanye. Hariho ukora kugafyonda ugasanga uramubohuye, n'undi ushobora gukorako ugasanga nta ngorane. Rero ivyo dukora twebwe dupfa gutereka kako kantu gusa gasusurutsa mu vyizigiro vyo mu mutwe, tukumva ko nimba uwo munyu twawushizemo ukaba mu mazi, tugaca dutereka ko akantu gashushe ko gashobora kugira ikintu kamufashije mu mubiri, tukatoraraba ico ijambo ry'Imana rivuga ku munyu. Hambavu y'izo ntambamyi zose muvuze muhora nazo, niki musaba leta canke uwundi wese yokumva ari cyo yofasha kubijanye n'iyo ndwara? Leta ikintu tuyisaba kirakomeye gose kuri twebwe, gushika no munsi uko handi haba ibigo bijejwe kuza birafasha abantu bene abo bibumvise hirya no hino birukana kwa muganga naka, kuko twamenye ko muganga naka ico gikorwa akora, ico kigo twebwe gushika no munsi nta kihari. Mwumvise ko abarwayi bacu hagera igihe bakagira nihahamuka mu mutwe, no kuvuga bakagwara ibintu byinshi. Harimo nk'aho dufise umwe yaramaze kugwara mu mutwe yamakwa janti, hakaba n'abandi bafashwe na za ngwara z'ihungabana ry'imitsi, ugasanga bitavesi, ugasanga ibyo byose birabaye ibibazo. Abandi baramaze kumugara n'ibimuga, harimo n'adashobora gufungura, bagerageza kurondera akantu kameze nk'agakenke bakaza barashira mu kanwa k'umwana. Urumva iyo dufise bene n'ivyo bigo tuba twirukanga, hama tugasenga Imana nk'abo bagira neza muvuze, turonse nka za modoka zishobora kudufasha kubirukangana, tukagenda tukabatora kuko badashobora kubaterura, tukaca tubirukangana aho kwa muganga bishoboka. Abo bana barakenerana tujya tukinga cyo kubasugumamwo, kuko nk'abana bamaze gukura, gushika no munsi umwana atabataje kumuterura ngo amukore mu cumba, ugasanga ntashobora kuvaho ngo aje no muri saro canke aje no ku kazuba. Nk'ubwo bukinga nabwo nyene nk'ubu twe turabukenera, bwaza turasugumamwo uwo mwana ariko arafungura, ariko aragira nte ubushore kumusugumamwo. Rero nk'abo bajejwe nk'abo bagira neza, turonse nk'abagira neza bashobora kudufasha, tukaronka utwo dukinga, tukashobora no gushira ahantu ico kigo kugira ngo gishobore kuza abarwayi baze bamenya ico kigo bitura. Natwe tukaba dufise abaganga twagiranye imigenderanire kuza turabajana y'abo bana, vyo dufasha cane kugira ngo dushobore kugira ico duterereye mu gihugu. Hama leta nayo muri kino gihe mwumvise ko umurwayi wa drepanocytose yivuza 100%. Rero bishobotse ko bogira bakabishira kuri mituwere, abandi bagira ku mabon kuri mituwere, byo bari ibintu byiza cane. Naho byoshoboka naho bakayifata nka kujya bashobora kugira abagira neza, bayifata mu mugongo, bafata mu mugongo leta bavuza ku buntu, naho navyo byogira ikimazi gose, kuko abagwaje iyo ngwara harimo n'abahora bagurusha n'amatobo ngo bumvise ngo aha nakabaravura bakagira ukuntu nuko nimba ari ya miti samye turavuga, ukasanga bavuze ko ari imiti ngo karundura ngo iza ivura, acagenda akagurisha itongo canke inka canke ibintu byose afise, ngo agiye kuvuza uwo mwana, mugace usanga mu minsi mike wa mwana yasuye kugwara, kuko iyo miti bita ngo ivura burundu ndayita ingaburo muti. Iyo ngaburo muti icyo kurya cyose murazi kifunguye, murazi ko gifite icyo kigufasha, kuko abana n'abana bagenda n'ingwara bita anemi y'ikama ry'amaraso, umuhaye ibintu bizana ya maraso arabara amazi iminsi atabironse, yongera kugwara. Rero nk'umuntu ashaka ko yaragurije agatongo kiwe, inzu yiwe n'ibindi kugira ngo agure iyo miti, kuko usanzwe itari munsi y'imiliyoni 17 igihe ayifashe yose nk'uko bapanga amapake, usanga izo ngo zimerewe nabi cyane mu kino gihe. Rero leta ishoboye kudufasha, tugashira ico kigo ikagabanya, igashira kuri mituwere iyo miti, ikorohereza umurwayi aje kwivuza, igashiraho gupima iyo ngwara mu gihugu cyose kugira ngo abantu bayimenye, bareke kuza barirukanga mu bintazi. Ivyo byose yoba batukora ikintu ciza cane. Ni akahe kamumotera abanyagihugu muri rusangi canke n'abamaze kugaragaza ibimenyetso utunengezo bya niyo ndwara kugira bamenye nebo kwifata? Akamo ka mbere tugateye abantu b'abashinga ntahe, no kuvuga abagabo badushimye akadushira mu ngo, babonye umwana agwaye bacavuga ngo umugore yaje guhumanya urugo. Ubu turafise ingo nyinshi zamaze gutandukana, bimwe bita divorce, ugasanga umugabo yatanye umwana agwaye n'abakomeye batanu, umugore akabata nko mu nzu ipanzwe nka mu gisagara ca Bujumbura, agaca yigira kondera undi mugabo agora handi.
ubu rero dufise amarira adasanzwe mu magroupe turiko turajira twebwe muri no minsi nkako kamura ndagateye abagabo bariko baranyimviriza aho bari hose mu Burundi n'abandi bazoza atari abarundi mugabo bakaza hano bamenye ko iyo ngwara kugira umwana yigware nuko wewe umugabo uyigwaye 50% n'umukenyezi wawe akayigwaye 50%, kuvuga mwese murayigendana maze kwa muyigendana mwese rero icyo cyaje tumye umwana yigwara mwese mufisemwo intererano mwashizemo kugira umwana yigwara no kuri bababarire abakenyezi bamaze gushima mu ngo bashobore gukomera kuko bamwe bariko baragwara mu mutwe kubera ko batanywe mu mazu niwo musaraba udasanzwe nk'imisaraba inzara inzu n'ingwara y'umwana nibibazo bidasanzwe. Akamo ka kabiri ndagateye abantu bari mu bushikiranganje bw'indero abana bariko barafatwa ukutariko ku mashure ugasanga umwana ariko aratumwa ibimenyetso byo gukora muri ya myimenyerezo ya sport hakababwira ati ntabyo nshoboye ndagwaye mugabo abigisha ntibavyumva. Hakaba n'abandi bariko barakubitwa ku mashure ati umwana aragwaye agwaye gutya na gutya ntimuze mugire gute akabereka ni mugasanga abigisha baramukubise yagize agaca yinjira muri bwa bubabare. Rero turasavye ubushikiranganje bw'indero buduterera kamo mu mashure aho bashikana hose uburongozi bugerageze gutuma ko abe nabo bana impapuro abavyeyi babo bakwiye kwa muganga seneza yuko abo bana bagwaye kugira ngo noneho bagira ukuntu bamenye uko bakwiye gufata bene abo bana. Hanyuma mu kibano naho twagomba dusabe abana kuko ari ikintu mu gifaransa bita exclusion ugasanga bene abo bana barakumiriwe bamaze gukumirwa yamubonye kuko bagendana ubumenyetso bwo ndabusanga zimvye baramaze kumererwa nabi nkuko abaganga bagenda batubwira ibyabitumye ugaca usanga uwo mwana batangiye kumutazira ngo nyamuda wa mwana amaze kugenda kazigwa nyamuda urumva ko mu mutwe aho hantu atagomba no kuzarahunga ari karaca hose usanga agombye no guheba kuja aho abandi bari. Rero ico kibano cyo kwiye kudufasha gufata mu mugongo bene abo bana kugira ngo dushobore kubafasha nabo baramara iminsi byo bari ibintu cyiza cyane. No kwa muganga naho amakamunye twatera n'abaganga babona bene abo bana amubonye gace usanga kwera ari abantu bamaze kusuzugurwa cyane bone ka kaderepa ngo gakariyo kicengo turaturagane ka kaderepa urumva amaze kwiyumva nawe nyene n'uwo mwana hazogira igihe atinya muganga nka jewe ndiko ndabivuga mbyaro uwo mwana ngiye kumupimisha kwa muganga maze amezi 9 akayigwara umuganga yamupimye naramubajije nyakuha muganga none uwo mwana kugira ngo ashobore gutora mitende twomuha imiti yihe byogenda gute acambwira mu kirimi c'igishitsi ngo eh ben madame il faut attendre d'ici peu de jours elle va mourir pas de traitement sur terre agombye kuvuga ati mu isi uwo muti nta ubaho no kurindira mu misi mike gusa akazopfa. N'uwo mwana rero mu nyama maze kubimubwira yaciye yankuba muganga umva nabo nyene barakwiye kuza baradufasha muri bya byigwa biga kwa muganga byerekeye ingene bafata abantu ingene mwe bita ngo deontologie médicale éthique n'ibindi yuko boza baragerageza kondera imvugo mbabarira amatwi bakoresha kugira ngo bashire kudufasha gushigikira abo bana. Bakoze turashimye. Bakoze namwe.